mwumvise amasi yaha mu kiyaya ingene ameze, kakenewe gufashwa naho mwumvise yuko tudakoresheje umwavu w'ikirundi mwinshi uzogerageza gufasha na wa mwavu wundi wa fomi twashizemwo ca giterwa c'umuceri gishobore kuronka bya byunyunyu biri muri uwo mwavu, ko nabo nyene bo kwijukira ntibaze barakoresha umwavu wonyene gusa, baze barashiramo n'umwavu w'ikirundi. Nongera gusaba yuko la recherche yobandanya kuri iki giterwa c'umuceri, kumbure abadashobora gukoresha umwavu w'ikirundi ukwiye muri totaza ubunya ikogwa, batufashe barabe ingene bokongereza ayandi mayerema, nimba ari umwavu w'ikirundi ndazi ko bamushiramwo bongereza kugira ya mayerema arimwo, turabe yuko igiterwa c'umuceri gishobora kuyakoresha ku rugero rushimishije, wa mwimbu w'umuceri uboneke, kandi bakoreshe mu vy'ukuri rujya rugero tuba tubasaba ku buringanire bw'ihegitari babukoreshe, kuko mwabonye ingene abaserukira uburimyi, ibiro by'uburimyi, ubworozi n'ubudukikije mu ntara bashima urugero rwo gukoresha iyi fumbire. Mwumvise yuko amasi yacu agwaye ashonje, ko twoyafasha iruhande y'umwavu w'ikirundi tugashiramo ishwagara, hambavu y'iyo shwagara no gukoresha uwo mwavu w'ikirundi, hama n'uwo mwavu fomi uburimo n'umwavu w'ikirundi